Meyo hajya nimba umaze kuyumva yaririmbye gute agacira akanuzenya akantu gatoya. Agace gatoya ni get to Christ brother, get to Christ sister, get to Christ brother, get to Christ sister. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV. Chakinyamakuru cy'amakibazo na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor, the number one channel of this industry Buja Flavor. On the mic, will be on the camera ni Scott. Nkuko twama tubikora every day misi yose, twama dutangura gukingurukira Imana yo muri kumwe natwe every day. Hama dukingurukira kandi n'abamwe bakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana misi yose kandi mudufasha no kugira share ko tugize ikiganiro. Hama nkuko mubibona turafise umutumire no vuga yuko ari umushasha muri industry Buja Flavor kandi na umushasha muri platform ya Bujahit TV. VP bro. Fresh. Biraza neza. Ego. Ududengara kayobe asha ni fresh. Ni fresh koye. Hama rero je novuga yuko yobanza kabidondora hama akababwira n'igituma ari hano bro byoshoboka. Ego ku mazina y'abavyeyi nitwa Irumva Keveme ushakuranyita Mr Key urufunguruzo. Yeah. Kabisa Mr Key urufunguruzo mbe hajya n'urufunguruzo gugura iki ijuru. Wapi ni gugurura ijuru. Me nashatse kuyishira mu nzira ivuga ati ni kuvuga yuko ijambo nakiri ijambo rivuga ati ngo Yesu ari kuruga ari karadodora ngo umuntu wese niyumva kugurura ngo araziwe babana. Donc ni kuvuga yuko nace mvuga ati je ndafise uruhara rwo kugururira Kristo akaba muri jewe. Niyo mpamvu urufunguruzo. Arafise uruhara rwo kugururira Kristo akaba muri we mbe hajya Kristo ari muri we ga bro. Kristo ari muri jewe 100%. Na kandi nanje ndi muri we 100%. Ijana kwijana barakwambia 100% seti bro. Na cyane cyane. Kabisa hama rero natubwire rero igituma yoba yasohoye iyo ndirimbo. Igituma nasohoye indirimbo nduunesha nuko ijambo ryambwiye ati ijambo ry'Imana ryambwiye ati ngo muri mwisi ngo hari ibyago n'amarira ngo ariko ni muhumure na yaranesheje umva ngo ntaco bagwanya Kristo ari mu ruhande rwacu co dutera ngo kituneshe kuko twebwe turabanesha ibihe byose ubuzima bwacu subwo ngaha ariko turashika n'ahandi hano kure ni kuvuga yuko jewe nduunesha kubw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ariko si kubganje nduunesha kubwa Yesu kabisa ni kubwa Yesu. Hama indirimbo wayisohoye kugira ngo igushikane hemana. Nayisohoye kugira ngo ntange ubutumwa ku bantu ntange message ndabibutse yuko Yesu yemeye aracika umworo kugira ngo twebwe turonke kuba umutunzi mu bworo bwiwe. Yeah. Amana ninkaziye feedback waronse umaze gusohora iyo ndirimbo man. Indirimbo maze kuyisohora benshi barayakiriye neza nubwo hatabura n'abaponda kuko byose bibaho. Byose bibaho. Hama ni indirimbo novuga yuko yakoreye muri G-Made this house. G-Made this house 205 murabizi sivyo nega bro? Ego. Ikoze kwa GN ma. Ya no mu producteur ndakunda touch yiwe arashoboye gukora beat za trap. Ya. Kuri none uvuze ngo arashoboye gukora beat za trap. Burya R&B ntabishoboye gamani. R&B arazishoboye me ndakunda touch yiwe iyakoze trap. Urakunda trap uruvuga ati rero point fort yiwe ni trap. Sinovuga ko point fort yiwe ari trap. Mejewe nuko nabikunze hari nabandi bashobora gukunda kungene akora ama afro. Kabisa watubwiye yuko ni GN mbe hajya GN byagenze gute waramuhaye amahera cyangwa ni support yakugiriye? Ya GN na support irimo. Ariko agafaranga waragatanze man. Ego. Niba atari ibanga bujya hajye wabatanze amafaranga ngana. Ijyo ni banga. Novuga yuko imisi yose kenshi mbaje kino kibazo abaririmbyi nakunda kubivuga ariko byo bavyiza babitubwira kumbure byo dufasha no mu guteza imbere umuziki wacu sivyo nega man. Ya byo byiza mugiye murabaza aba producteur nyine badukorera ayo barihisha. Vuba ndatangura gusirikira mu maison de production yose yani wacu Bujumbura kuko ni kibazo nkunda kubaza kenshi abaririmbyi ariko inyishu yayo misi yose amari ibanga. Sinzi ko ari yo nyishu man. Wapi si nyishu. Hama rero ni indirimbo rero wakoze kandi nizere ko ari indirimbo ufise. Hari indi ndirimbo mfise iri nyuma ndiko nakoranye no mustare azwi ku zina rya Noraske ntare 6 indirimbo yitwa Inzozi. Indirimbo nizere ko nanyo nizo bikora nkuko yabikoze. Ni indirimbo imeze neza cyane. Hama rero ntazindi ndirimbo ufise umugiye gusohora? Izindi ndirimbo zirahari nyinshi. Ego zirahari ziri nyuma. Haraka video nabonye kuri stat ya Mr K kumbure ariko ara performing indirimbo yiwe mu rushengero nabonye aba pastor nuvuga mu rushengero iwanyu bariko bararyoherwa sana bavyakiri gute ko barindiye muri trap ya premier man hari muri Eglise wacu nahandi muri Eglise so bavyakire neza cyane kuko nasanze ari abantu bakunda ingabire za bose so barakunda no gusupportinga ingabire z'abantu umva ne kuvuga baravyakiriye neza bivanye n'ijambo ndiko ndabaha
ni benshi bakunda kuvuga yuko ngo gospel ntushobora kuyishira muri trap canke gospel ntushobora kuyishira muri hip hop wavyakiriye gute man ko ndazi ko ari benshi batabikunda so ni kuvuga yuko nta ngoma nta beat zihari zo kuvuga ati izi ziri limite gushiramo indirimbiye ni kuvuga yuko beat yose nokoresha ndiko ndatanga message bivana na message ndiko ndatanga nimba ndiko ntanga ubutumwa kuko ni gospel dutanga ubutumwa ni kuvuga beat yose nshiramo urira kumva ubutumwa gusa ndaguhaye ya kabisa ni message gusa wowe ugomba gushikiriza gusa ibe gusa bayumve nkuko wagomba kwishikana ego hama rero je nabashaka kubaza kandi ni mu rushengeri wabo nyene je nabonye video bibasha byari bishushe man nuvuga ni mushengeri wanje si muri Eglise wacu byari bishushe kandi nabonye umenga abantu bariko barabivyakira neza sana baryoherwa mbe hajyanye amajambo ariko urashikiriza ariko barayumva man ego bariko barayumva ni kuvuga yuko barabikunda cyane meme no muri Eglise wacu barabikunda cyane mbe hajyanye nizere ko urimba muri korale nawe ego bavyakire gutire ugiye muri style ya hip hop kandi tuzi ko muri korale benshi bakoresha style ya R&B ivy'amanote cyane barabikorera ko cyane so ni kuvuga yuko Eglise nsengeramo ni GCC yo mu Kanyosha ni kuvuga ko barabikunda cyane na pastor wacu asanzwe ari no mu barapera arabikunda aza pastor ego wari akobesha pastor wanyara pashu cyane arafise indirimbo pastor wacu arafise indirimbo ari mu gukora yitwa Get Christ ya rap nye yego Leo hajya nimba umaze kuyumva yaririmbye gute agacira akanzenya akantu gatoya agace gatoya ni Get Christ brother get Christ sister get Christ brother get Christ sister nuko nyene ni pastor sasa naimba brother sure kabisa ibintu birajusha aba pastor basigaye bacana kenshi watwibaza yuko aba pastor batavyakira neza tubonye umuntu uvuga yuko babita intama sibyo none gama nabungere abo mwebwe abakristo batwita intama nuvuga abonye intama yiwe igiye muri style ya rap avuga ati kabisa yataye umurongo ariko ubonye baravyakira neza na cyane barabikunda gose bajya pastor bujyanye ntibazofa mukondana bamwakira ukundi kuntu wapi na Eglise yacu irabikunda peut-être bivanye n'umuntu atavyakiriye neza kuko nta kintu uzokora abantu bose mwagikunda ya 100%. Natubwire rero muhira ko bavyakiriye kugiye muri style ya rap man. Muhira bavyakira neza n'abavyeyi bavyakiriye neza kuko ntibabimbutse. Amare turizera yuko muhira nabonye n'abasenzi nkuko naburi umusenzi man. Ego. Behajya mama ni mama pasteur canke papa ni papa pasteur. Wapi mena barasenga tu. Ibyo gusenga bitanguye ryari burya? Byo gusenga nakuriye mu muryango kijijwe. Ego. Kabisa amagenda akunda kubaza abantu bakunda gusenga kenshi yo mu gitondo yuvyutse niki kintu cyambere banza gukora. Icambere ni gusenga kuko n'Imana ibigushoboje kubyuka. Ego. Amica kabiri. Ica kabiri ashobora kubaza ko abavyeyi bavyutse amahoro canke abo muvukana bara amahoro. Ego. Ica gatatu. Brother kugira ubimara. Ica gatatu. Ica gatatu nyene urumva urashobora gukora mu maso amukara ndera nyene gufungura mu gatondo. Gukaraba amaso nivyo nari nkeneye kuko ariyo benshi bavyuka ugasanga yarikiye mu cayi atagize na vya bindi tukunda kuyita gukaraba sibyo babita. Ego. Kabisa ariko nizere kubikora we. Ego. Kabisa hama rero natubwire rero ibikorwa canke projet afise muri music. So muri music yanje sikuvuga yuko sishaka gukora igikorwa gishika ngaha hafi. Sikuvuga igikorwa nshaka gushika ko ndashaka yuko message ntanga ishika mu mahanga yose. Kuko nico gikorwa twahamagariye cyo guhindura amahanga yose abigishwa ba Kristo. So ndashaka yuko message yanje ishikira henshi ashoboka. Benshi kabashikira imitima ikizwi kabandanya kuba myinshi. Amaro ndazi ko ari benshi bakeneye kumva ubutumwa ni benshi bakeneye kumva impanuro cyane cyane nk'abaririmbyi nk'aba bakunda kugusoma cyane Bibiliya. Je no musaba nk'umurongo umwe yogenda dutekereye kumbure twese twogenda tugasoma. Umurongo mbona no baha ni reka ndaba umurongo wanezereye cyane uko imirongo ni myinshi iranancanga no mu mutwe. Zaburi ya 90 iravuga ati uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokoma ari mu gitutu cishobora byose. Ni kuvuga yuko kwama uri imbere y'Imana nta kizokunanira uzokwama uri imbere y'Imana ibihe byose. Ya uwo ni wo murongo nkunda cyane. Hariho n'iyindi nkunda cyane mene ntuma mirongo yari ncanze mu mutwe ari myinshi. Ariko nanizire uwo murongo utubwiye ko mburizo dufasha mu buzima dusanzwe tubayemo. Na cyane kuko wa muri imbere y'Imana ni byiza cyane gusomba. Kandi misi yose uri kumwe n'Imana ntiwigera unanigwa misi yose uri kumwe Imana iri ku ruhande rwawe misi yose ni magoli tu misi yose ububonesha
kabisa ni unesha kandi rero je numusaba tugira freestyle indirimbo yiwe sivyo naga bro yes ukunda ego rero gato mbega ubuntu bwatumye Yesu iyo ntsinzi acika umworo kugira nanje mbe nk'umutunzi uwo mwami yangereyemwo intsinzi yiwe nyegenzeramwo singira ubwoba kabe namba ngenda n'intsinzi y'uwo aba kumuva ko ize trouble kubera we ama ebo kuwa mshindi mbele zake yule devil ngoma ndi munsi y'ikiganza cy'uwo Jesus Christ ni watuma buri munsi nesha basi intsinzi yiwe yayigizi yanje ngenda nduwunesha uwo mwamara ganje nduwunesha yes kabisa turabanesha ba Bujahit TV aba novuga ba Christ bose yes turabanesha nkuko twama tubikora umudeva zo kubitwa impaga sivyo none ga bro na cyane pigwa kapa ntidushaka kumumarira kuko niyo ntuma Yesu atamumaririye ntidushaka turindira umunsi we gusugire tujanjagure mujya kamwe yes tunamukura pole hajyanye urufu umuntu agucumisa imbuga cyangwa akakurasa cyo kimwe cyangwa umuntu aguturije isashe ubabara umva ufa wiyumva sibyo naga bro yes dukomesha shetani tumujya kamwe ego seti bro cyane bisa yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor hama bro je nshaka kubaza dusa nasoza ikiganiro umbwira huba ama resources sociaux ukoresha so mba mu Kanyosha witiye maveni nkoresha Instagram YouTube aho urashobora kumbona ego Instagram YouTube page Facebook zitwa gute hose ni Mr. Key Mr. Key kabisa kubantu bamukeneye rose muzomusange kuri zo resources sociaux ziwe hanyuma bro akajambo kanyuma rero bakunzi bakunda gospel n'abakunzi ba Bujahit TV ku bakunzi bakunda gospel ni kubabwira yuko Yesu abakunda cyane ama no kubakunzi ba Bujahit TV Yesu arabakunda cyane kandi naje ndabakunda cyane so nta kindi kirenze kubabwira yuko ndabakunda rero akajambo gatoyi kuvyo babonye muri Bujahit TV nababonye mumeze neza mwakira abantu neza kandi mubandanye n'igikorwa ciza cyane muri ko murakora no mu bwami muzoguhembegwa kabisa turafisikiye banza kinini cyane novuga mwijuru hama rero dusozera rero kandi on the mic here will be on the camera is Scott tuzosubira inshallah imana bikunze nibagiye kugira subscribe bwe subscribe bro ndabahamagara kugira subscribe kuri channel ya Bujahit TV ntibagiye no kuyiwanje wandika Mr. Key yes kabisa mubikora uko nyene ciao